namwe bakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cyo muri aka gatondo y'igenekerezo rya 13 tugiye kuyagana uvuga yuko ibintu biriko biraranga umutekano mu karere nce cyane turaza kubitira mu cyo bigiye bitandukanye tubabwire uko ngene situation actuelle ingere zimeze inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zikuwe mu bice zari zarigaruriye muri Sud Kivu biriko biragaragara neza yuko abamwe mu basikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda bariko baratigisikaye badezereta abandi nabo biyahura ikimenyamya nuko hari umusikare w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo yiyahuye kubera ko imvo tuza kubabwira muri kino kiganiro sivyo gusa muri kino kiganiro harandi makore karavugwa muri Uvira turaza nayo tuyavuge ko tuyarabire hamwe eske mbega inyeshamba z'u Rwanda zoba ziciye filitra muri Uvira nyamba ziye filitra yo abagiyeyo bimeze gute ibyo turaje tubibabwire muri kino kiganiro cacu twabateguriye nkuko nayivuze muri Rubero hagaragaye ibitari bike vyekana yuko inyeshamba sadizike zataye imigwana aho mbere batoraguye inkoho ndetse n'impuzu bari basanzwe bambara bigira abasivile kubera ko urugamba rwamaze kubananira canke bamaze kubona neza yuko hari bidasanzwe ku mirongo y'urugamba ibyo se turaje tubibabwire muri kino kiganiro cacu sivyo gusa kuri kino kiganiro cacu taza kubabwira ibijanye n'umurundi yafatiwe ku mirongo y'urugamba umundi turaje tubabwire uwari we vyagenze tugira afatwe yaje aturukahe bimeze gute ibyo se biri muri kino kiganiro twabateguriye ariko muri kino kiganiro ingingo nyamukuza kuganira nibijanye na drone ya civile ya FARDC ku munsi w'ejo yiriwe hejuru y'ikirere ca Minembwe iriko irabwira inyeshamba z'u Rwanda amajambo cyane babwira no neza yuko boshira ibigwanisha tuzo kubasomera amajambo akomakomeye bagira bababwira bakoresheje karamirize ya drone ariyo yaca hejuru y'ikirere ca Minembwe kugira ngo imenyeshe abene igihugu abagwanyi ubutumwa bari babageneye ibyo turaje tubabwira makini ganiro inyuma yuko abo bagwanyi hagize kitabaye harabaye iturika nta wamico ryavuye ko turaje tubabwire ico ryari rivuye ko ningene iryo turika ryabaye mu Minembwe ku munsi w'ejo bikoreshejwe na drone za coalition canke z'igisirikare cha Congo FARDC kaze ni karibu wose dukurikirana muri kino kiganiro ndizera yuko Uwiteka Imana akomeza kukugirira neza ndagusaba gukora subscribe utarabikora hama tubandanye tugwira tuba benshi tugira umuryango wa BF News ndetse ndazi neza yuko mwakoze gukora subscribe atarabikora mu bikore twuzuza abantu 10,000 abantu 10,000 ni benshi mudufite no kuri like ndetse no muri commentaire muze mushire yakantama twibandiye mu biganiro n'amakuru tugenda tubashikiriza manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva no rurimi w'ikirundi ndavuga abari mu Burundi abari Rwanda Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa abari muri Zambia henshi muri Afrika turabaramukije tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika n'abari muri Aziya tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukigana nkuko bisanzwe jewe ntwakodije Black nije mugiye kubana muri kino kiganiro nkuko natanguye ndabivuga muri kino kiganiro drone y'igisirikare cha FARDC ariko drone ya civile yiriwe hejuru mu kirere ca Minembwe iriko iratanga ubutumwa bukomeye cyane aho yabwira bene igihugu bose kuva yariko irabwira abagwanyi bose bari muri ivyo bice kumanika ibigwanisho ndetse bakishikana kubera ko babashakira ineza ni drone novuga yuko itigeze ikorwa n'izikoresha FARDC ya M23 baretse kabisa ubutumwa burashika ndetse ngira ndababwire bimwe mu vyo ino drone yagenda irabwira abo ubutumwa bwari bugenewe drone ya FARDC yazanye drone ya gisivile mu kirere ca Minembwe aho yariko iratanga ubutumwa bukomeye cyane aho mu vyo bavuga mu bwo butumwa bavuga ati mwaramutse nshuti twebwe turi ngabo za RDC kubw'amahoro tubahanura gushira inkoho zanyu hasi mukishikana ndetse bagiye baratanga n'ibice cyanke uco bashobora kwishikanamwo aho bavuze ati mwishikane Kakenke Karingi ndetse na Mikenge ubu nibwo butumwa bwariko buratangwa nino drone ya civile ya FARDC kiraca hejuru y'ikirere ca Minembwe bongeye baravuga ati ibibazo ibi bizobafasha kuko turabakunda cyane umuntu wese yanka gukora ibi tumusavye arabikora yirengere
ku ngaruka bizomugira ko canke bizomuteza kubwiwe. Murakoze cyane gusobanukirwa, turabakunda cyane. Ubu nibwo butumwa bwariko buratangwa n'iyo drone yece hejuru y'igirere ca Minembwe, cecane ubuce bw'inyeshamba burimwo, inyeshamba busanzwe burimwo, aho mbere hanabonetse n'abasikare batari bake ba coalition y'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF MDP twigwaneho na Red Tabara, bavuga donc bahunga nkuko vyagaragaye no mu bice bigiye bitandukanye twabwiye yuko vyashoboye kugaragara mu. Rero aha MDP twigwaneho na Red Tabara mwicunge cyane kuko ndazi neza iranduka rya M23 rizotuma imigwi itari mike y'ibiroberi ngaha muri Kongo iranduka. Uno musi M23 irandutse, ntimwibaze yuko Red Tabara nayo Red Tabara isigara. Red Tabara nayo iraza kujana na M23. Red Tabara iraza kujana na M23 mwiriranduka rya M23 kuko nta kuna kumwe umuntu mwafatikanije urugamba akubitwa kagenda ukahasigara, neva ko baguma bibaza yuko nawe uri wa muroberi. Rero Red Tabara bye bye, Red Tabara bye bye M23, umundazi yuko akanyu kaheze. Nta wamenye Red Tabara kicihindura ibirindiro isubire yinjire mu mashamba canke yemera kuja muri Kamanyora bashige hamwe n'abandi hama ibiganiro bimaze kuba baje mu mazone do cantonnement, kubera ko baramaze kubona neza yuko Kivu, Republika ya Kivu itabaho, nibaho kabisa. Leta zumbe za Amerika yarababwiye ati ibi bintu ntibibaho, meshek zami mwihangane, twabanye neza kandi twakoranye byinshi, ariko bino bintu ntabwo bibaho nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero abantu mudukurikirana turaza gukomeza kwatohoreza no makuru, ariko mwumve neza yuko M23 igirirandukanira na Red Tabara. Amakuru twagiye dutohoza nuko habaye iturika canke haraga position ka M23 kakubiswemo amabombe mu masaha y'umugoroba ahanyene muri Minembwe. Nta wuzi kari gutanga warning abwatiriga cyagiye cyo kwishikana cageze, ko mutaza gakenge, ko mutaza karingi na mikenge, kandi twababwiye neza yuko tubakeneye kandi aho tugomba guhurira. Rero ndibaza neza yuko mwebwe mwatubwira ikizere cyo guma mudukurikirana, ntaco muzotuburana, tuzokwama tuari kugira ngo dushobore kubaha ibigiye bitandukanye na cyane ibiri kubera hano hakurya mu gihugu ca Kongo. Rero mwumve neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zahawe ubutumwa, MDP tuwe no yahawe ubutumwa, Red Tabara yahawe ubutumwa, bakaramuka batabwubahirije nuko baca basubira mu yandi mashamba hama barondegwe bukware, barondegwe kandi baravye nabi. Iyi M23 nyene y'u Rwanda iratangura kubafasha kurondera bano barundi n'aba banyamurenge babahunze. Bino biganiro bigomba kuba Washington, ibiganiro vya Washington cyangwa amategeko ya Washington. Nababwiye neza yuko hari abasirikare batari bake babonekanye bariko barava mu gisirikare cha MDP twigwaneho Red Tabara ndetse na M23. Ati bimeze gute muri Rubero, aho bavuze ati des armées de type AK-47, ubu ni ubwoko bw'inkoho, ainsi que des uniformes militaires ont été découverts dans les champs l'école primaire de Vusumba, en territoire de Rubero, par des cultivateurs au première heure de ce mardi le 12 mai. Bagombye kuvuga yuko hariho ibigwanisho bigera kuri bibiri byo mu bwoko bwa AK-47. Abantu muzi vy'inko muramba barira, ntavyo mbanzi gusoma neza. I am civilian. Yes, iyo nkoho zibiri zashoboye gutogwa aha muri Rubero kuri uyu wa kabiri, aho bavuga yuko byatoramwe n'impuzu zibiri za gisirikare byatoraguwe mu murima w'ishuri shingiro yitwa Vusumba, ni mu ntara ya Rubero. Byatowe n'abarimyi mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 12 Rusama. Ibi ndibaza birerekana neza yuko ugucika intege no kudehukirwa kw'inyeshamba z'u Rwanda biriko biriyongera cyane ku mirongo y'urugamba. Iki ni cemeza neza cerekana neza yuko zino nyeshamba zigiye kuva mu bice, inyuma yo kuva mu bice zirimo zigiye nyinshi gutakaza, zigiye gutakaza icizere bitume badezereta mu gisirikare. Twarababwiye ibijanye n'akamisaje k'abamama bo mu Rwanda bafishije abana babo ku rugamba, bariko baravugana yuko iyi sosi iguye mu ivu,
Republika ya Kivu vyasi kandi nivyo bari baremerewe na leta y'u Rwanda atavyo bagiye kuronka. Murumva neza yuko hari indi nkuru nza kubihuza y'umusirikare w'u Rwanda yaraye yiyahuye ngaha nyene. Niyo mpamvu ndabasaba iyo udukurikiranye kurikirana ikiganiro cyose kuva mu ntango kugera mu mpera hamutahukigwe byinshi tuba twagiye turavuga. Rero murumva ngaha muri Rubero vyatanguye asikare bataye ibigwanisho. Umusirikare gutika igwanisho nikosa ryambe yopfuma akora ibindi byose cyangwa agapfuma binyegeza, ariko babitaye aho abantu babona. Nyambo no musi byatoraguwe n'aba barimyi bari mu murima w'ishuri, ejo muzongera mutora ibindi, abandi bazongera ba desert kubera ko inguvu zaheze. Abari bizeye yuko Kivu yose igiye kuba republika, ndazi neza yuko bigiye kubankira cyane, bigiye kubankira bitume bata ivyiringiro nkuko muri ko murabibona. Hagiye hatandukanye muri ko murabibona yuko ivya mbere biriko biribonekeza ku mirongo y'urugamba, ariko biribonekeza ariko imbere yuko ndababwira ibijanye n'umurundi yafatiwe ku mirongo y'urugamba. Hari umurundi yafatiwe ku mirongo y'urugamba, ndababwira aho yafatiwe ndetse yitwa gute, ava hehe kugira jeyo vyagenze gute. Manze ndababwira ibijanye nuno musikari w'igihugu cy'u Rwanda yaraye yiyahuye aha muri Kongo, azize canke yizijije yuko barekuye ibice bari barafashe. Ni inkuru iteye agahinda y'umusore akiri muto cyane, aho ndamufise n'ifoto. Amakuru avuga yuko yapfuye yirashe. Intandaro ya vyose nuko amaze kubona yuko M23 RDF itanguye kuva mu duce dutandukanye bari barigaruriye, byatumye ababara bimwe bikomeye kuko yibitse ko bamutwaye mu bagwanyi ku nguvu, yibuka abo bivukana bapfuye, niko guhitamo nawe kwirasa kubera ko abona yuko ataco acera. Amakuru avuga yuko mu kwirasa yahamagaye mugenzi wiwe ati ingo hano, ubundi nawe aramwegera maze akimushikira acavuga ijambo rimwe, acavuga ati ngo vyiza ni ugupfa. Aca arirasa uwo musikere w'igihugu cy'u Rwanda, aca arapfa. Ivyo babirangiriye ngaho. Aya n'amakuru ni inkuru y'umubabaro, ko murumva neza yuko abana bo mu Rwanda bamaze kugira depression kubera ko ivyo baboneye muri Kongo bakaba bari bafite ico bizeye, ariko icizere kigahera. Bari bizeye yuko Kivu igiye kuba republika, baronka ibiti bikomeye ndetse banarengera n'amaraso y'ababo basize ubuzima muri ino migwano. Tuyukanye neza yuko abatari bake bahasize ubuzima, ndetse abeshi bari bidadiriye kubera ko uno munsi bariko barizezwa ibikomeye yuko aribo bagiye kurongora ikino gihugu ca Kivu ngo kigiye kuvuka nkuko makuru yacu. Ariko muri ko murabona kuva aho vyankiye ibintu vyabaye nabi. Aba mama baridoga mu Rwanda bikoreye amako twababwiye ku munsi wecu, none rero abasikere b'u Rwanda nabo baratanguye kwirasa, abandi nabo baratanguye kudezereta. Iri ni ryasambuka rya M23 twaguma tubabwira. Iri ni ryasambuka rya M23, kandi M23 isambuka ryayo ndongeye kubivuga nuko izosambuka na MDP twigwaneho ndetse na Red Tabara. Ahubwo bajyanye muri twigwaneho nibambare ibirato, bambare amabotini baje kuragira inka, bareke ivy'imigwano si vyabo. Politike ni ndende cyane, ko batubiye muri politike nibarabe baje mu murongo mwiza, bisubirire kwiragirira inka. Kisekedi arabemera karabiwe n'abakongomani biwabo, ariko kubera ko bafise umwina cyaye bafise umuno ho w'ubutegetsi bazoguma bapfa kubera ko baragararije leta yabo. President w'u Rwanda azoguma bahenda bagume babacucume mpaka bose bisange baheze, hasigare babandi b'umutima gusa. Rero muri kino kiganiro kandi murumva neza iyo nkuru kero inkuru y'umubabaro nto kuyirirwa ndanasubiramwo, ko murumva yuko idasanzwe kandi ari inkuru ikomeye cyane yo kugira umusirikare ashobora kwiyahura ata kibazo afise kubera ko atanarashwe kujya bakora suko ugaca wirasa kugira ngo fekare ntibigura babara. Murumva neza ko ari ibintu birababaje cyane. Amarira ni menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Dukomeza kubabwira imbere yuko ndababwira ibijanye n'umusirikare w'umurundi nabicishije amasiko y'umusirikare w'umurundi yafatiwe ku mirongo y'urugamba. Reka amanze ndababwira ibijanye n'amakuru agezweho mu gisagara ca Uvira.
ndababwiye amakuru yo muri Uvira, mbabarire mba nabiteguriye ahantu. Yes, muri Uvira hari amakuru ariko arahavuga aho kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kabiri Rusama 2026 abagore bo mu bisagara bya Sange biri mu ntara ya Uvira muri Kivu y'Epfo bagaragaje umunezero no guhimbagwa kwinshi inyuma yaho ingabo z'u Rwanda ziviriye mu bice bigiye bitandukanye vya ku karere. Saho gusa tubabwira muri Bwegerera na Ruvungi wazarindiraye muri Ruvungi ubu tuvugana nkuko amakuru yacu kare tubabwira yuko Wazarendo igeze Bwegerera ikirerekeza Ruvungi no bamaze kwashika ndetse n'abasikare badasanzwe ba Black Water nkuko amakuru yacu abivuga bari bamaze kwashika 5 kwa 5 ata kibazo na kimwe kugira ngo bashobore kwasiha umutekano w'ubwo burere inyeshamba z'u Rwanda zakuwemo. Ibi rero byose twabivuga ko byinshi kumbure ku munsi w'ejo tubona amafoto n'amavideo ingene iminsi mikuru iba yagenze hariya baba bigaruriye canke muri buriya buce baba basubije mu ntoki. Rero muri kino kiganiro ndababwira yuko hari umusikare w'umurundi yafatiwe ku mirongo y'urugamba canke umurundi yaraye afatiwe ku mirongo y'urugamba. Rero ibi byose tubaza gutangamo impanuro z'ivyo tukwiye kwirinda nk'abarundi bari mu Burundi ndetse kugira ngo tugume mu nzira nziza, kubera ko biraboneka neza yuko hariho abarundi bariko barisanga mu bintu batazi. Hari abarundi ko barisanga mu bintu batazi aho amakuru maze kuronka no kanya mfise ngaha muri machine nuko hari umurundi yafatiwe ku rugamba mu gihugu ca Ukraine kandi si uwa mbere mu vyumva, hari uwundi yaheruka gufatwa. Amakuru amaze kudushikira nuko yagiye kugwanira Uburusiya bamubesha ngo yarose akazi azohembwa miliyoni 12 ku kwezi, kandi hariyo nabandi barundi. Riyazimana Emmanuel muri video yasohotse kuri uyu wa kabiri avuga ko yahuye n'uwitwa Ale ngaha mu gisagara ca Bujumbura, amubwira ko yo murondeza akazi mu Burusiya, mbere yo murihira n'itike y'indege yo kujayo igihe abandi bariha $1,000 ça fait 6 millions francs kuri marché noir. Aho bamanije bavuga ati twajanye mu ndaro duhabwa ivyo kurya, mu gitondo gikurikira twagiye ku munyamategeko gusinya inyandiko z'akazi, ariko inyandiko zari mu Kirusiya bivugwa n'uwo Riyazimana. Ico Kirusiya ntiyashoboye kugitahura, ntiyamenye n'ivyo asomera, arazi yuko ariko akazi nyene bamubwira. Avuga ko agize mu Burusiya yakiriwe n'undi murundi ashobora kuba akorana n'uwo yamurungitse ariwe Ale yitwa Elias, yitwa Inde Elias. Arongera ati izo mpapuro naho zari mu Kirusiya, izo mpapuro ati naho zari mu Kirusiya. Ibi nivyo uyu Riyazimana yabandanije avuga ati nubwo izo mpapuro zari mu Kirusiya, Elias ziduhinduriye kubera ari mu Kirundi, twibaza ivyo ariko arahindura mu rurimi arivyo yavuze ko ari amasezerano yo gukora mu ruganda rw'amazi. Ofeti yarabasigurira ubu Elias asanzwe akora n'uwindi yitwa Ale, akabasigurira ca Kirusiya akakibasigurira nabi, akabahenda akabwira ko ari ibyo no company cyo mu ruganda rwo gukora amazi. Bamenye yuko ari ububeshi babonye dushize umukono ku masezerano y'ingabo atari ayo gukora mu mazi. Muri iyo kambi bari abantu benshi baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, aho yavuze yuko muri abo nyene harimo abarundi bagera ku 226 aribo basanze mwugo ruganda. Rero mu migwano ya rimaze imisi kirabera hariya nuko uno murundi yashoboye gufatirwa muri Ukraine, ndetse ari naho yashoboye gushika kuri televiziyo aravuga ano majambo mwumvise, afatwa arakebura abarundi bose bakiri mu Burundi yuko bo kwirinda aba komisioneri bajana abantu mu bihugu byo hanze batazi ubuzi babajanye ku canke bakabahenda. Aya niyo makuru novuga yuko ariko aravugwa
ku murundi cyangwa karacicikana kagiye atandukanye y'uyu murundi yaraye ahenzwe yisanga mu gisirikare cy'Uburusiya mu migwano ikirahuza Uburusiya na Ukraine yisanga ubu Ukraine yamaze kumufata. Aha rero na leta y'u Burundi nta na intervention bihari kubera ko n'umusirikare bafatiwe mu kindi gihugu kandi yaserukiye yambaye teni y'ikindi gihugu biba bigoye cyane rero kandi si wa mbere si wa kabiri. Abarundi twirinde turabizi neza yuko ubuzima bwo mu bundi bugoye mugabo ngo amaronko menshi aziba amatwi rero twinengesere kugira twese ntitwisange muri aka gatego aba bandi bene wacu ariko baragwa muri iki gitondo dufite cyo kubabwira mu nkundire ndabashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro ndizera yuko dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru dukomeza kubashikiriza Jeko Dide Black nakinda basaba no gufyonda kuri subscribe da like hama duhure no muri commentaire tubabwire ibitari bike reka ndabike bane turaza kongera mu bindi biganiro byacu bye bye. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville Boulevard de l'Icona numéro 5 urenganye gato ikiraro mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.